Ubu ni wa mwanya wo kubashikiriza ikiganiro tahura aho muza kumenya byinshi ku bihe bikuru byaranze intambara ya kabiri y'isi. Kazi. Intambara ya kabiri y'isi ni intambara y'ingwani hambaye ikiremwa muntu cigeze kubona. Intambara yahuje amamiliyoni y'abantu igahitana ubuzima bw'abantu benshi niyo none karaga ibintu byinshi. Ngibi bihe bikuru byaranze intambara ya kabiri y'isi. Dutangurira inyuma y'irangira y'intambara ya mbere y'isi mu mwaka w'1918. Ubudagi nabo bafadikanije baratsinzwe kandi baremekwa ko ingaruka zose z'intambara ya mbere y'isi. Mu 1919 ibihano bihambaye byarafatiwe igihugu cy'Ubudagi. Ubwami bwa Hongria na Ottoman bwarasambutse mu gihe Ubudagi bwategetswe kuriha ideni rihambaye. Mu 1921 koloni z'Ubudagi zarayatswe haba mu Burayi canke muri Afrika aho igihugu cy'Ubudagi cyakolonize. Aho mwomenya ko n'Uburundi bwarimo aho bwaciye buhabwa Ububirigi. Koloni ntoyi z'Uburayi zahawe ibihugu byatsinze intambara ya mbere y'isi ari by'Ubwongereza n'Ubufaransa hamwe na Pologne yabaye buvuke. Ibyo bihano byose byabonetse nk'uguteza isoni abene igihugu cy'Ubudagi. Mu 1922 ubutunzi bw'Ubudagi bwaratemvye bimwe bigaragara, ibyatumye ikoroka ry'agaciro k'ifaranga ry'Abadagi. Muri Munyonyo 1923 imark imwe yagabanutse agaciro gushika ku ncuro miliyari 100 ugereranije no mu mwaka w'1914 intambara itaratangura. Mu mwaka w'1929 muri New York habaye ico bise Crack the Wall Street, ihungabana ry'ubutunzi rihambaye mu kinjana ca 20. Ibyatumye ibihugu byinshi bikoroka mu by'ubutunzi n'Ubudagi ntibwasigara inyuma. Mu 1931 mu myaka mike y'ubushomeri bwarabaye bwinshi ariho haza imigambwe y'abanazi mu Budagi n'abafashiste mu Butaliyano. 1933 abanazi bafata ubutegetsi barongowe na Adolf Hitler. Ubutegetsi bushasha bugerageza kurwanya ubushomeri no gusubiza ku murongo ubutunzi bw'ibihugu n'igisirikare. 1934 Adolf Hitler yatanguje umugambi wo guhuza ubwami bwa kera bw'abagermanike bwari buhambaye. Ku ruhande rw'Ubutaliyano bwari bwaragwanye intambara ya mbere y'isi bwifadikanije n'abatsinze intambara, bwarashavuye burabye ubutaka buto bwahawe intambara imaze kurangira. Habaye ifatwa ry'ubutegetsi n'umugambwe w'abafashiste urongowe imbere na Benito Mussolini, ico ashaka gukoloniza Libya, Ethiopia na Romania. Nk'imbuto za mbere z'intambara ya kabiri y'isi zitangura mu 1936 muri Espagne aho intambara yari imaze imyaka 3 yahuza leta y'abarepublike ishigikiwe n'ubumwe bw'abasoviet URSS hamwe n'abanationaliste batwagwa na Franco ashigikiwe n'Ubutaliyano be n'Ubudagi. Mu 1937 muri Aziya Ubuyapani bubandanya politike yabwo yo kuganza ibindi bihugu bibwegereye harimo n'Ubushinwa. Mu 1938 Ubudagi bwari bwaramaze kwikomeza niko gutangura kwigarurira ibindi bihugu, bwigarurira kwanza Autriche ha mu burengero bwa Czechoslovakia. Ubudagi bumaze kwigarurira Pologne, Ubufaransa n'Ubwongereza byatangaje intambara ku Budagi. Aho rero intambara y'isi iya kabiri ibiratanguye mu mwaka wa 1939. Mu 1940 Ubufaransa n'Ubwongereza bigerageza kuzibira inzira yava muri Norvège igana mu Budagi itwaye ubutare kugira ngo Hitler ntabandanye acura ibigwanisho. Ubudage bwa Hitler ntibwatevye kwihora mu kwigarurira Denmark na Norvège. Abanazi bari bafise ishaka ridasanzwe. Ubudagi bubandanya bwigarurira ubutaka bwinshi harimo Luxembourg, Pays-Bas n'Ububirigi. Politike nshasha ya gisirikare c'Abadagi yiswe Blitzkrieg yari igamije kuzibiza blinde nyinshi ahantu hamwe kugira batesha umutwe abakeba bahanganye. Bitumwe n'ubukerebutsi bw'abasirikare b'abanazi, Abongereza basubira inyuma birukanywe aho igisirikare c'Abadagi cyaciye gifata kimwe cya kabiri cy'Ubufaransa congera gisinya amasezerano na leta nshasha ya General Pétain.
Ubudagi bwifatira uburaruko n'uburengero bw'Ubufaransa mu gihe ibice bisigaye bene koloni z'Ubufaransa zica zija munsi y'ubutegetsi bwa General Pétain. 1940 i Londres Ubwongereza bwakira abategetsi benshi mu buhungiro. General de Gaulle nawe nyene yari amaze guhungira i Londres atanguza ico yise Ubufaransa bwigenga bwabandanije bugwanya Ubudagi bw'Abanazi. Brazzaville niba umugwa mukuru. Bivanye n'amasezerano Joseph Stalin wa URSS yari yaragiraniye na Hitler, ubumwe bw'Abasoviete bwigarurira leta za Balk na Romania. Ubudagi, Ubutaliyano n'Ubuyapani byiyunga mu gukora ico bise Triple Entente canke Force de l'Axe. Hama koloni z'Abongereza zose havuyemo Ireland byagiye mu ntambara. I Burayi, Ubudagi butangura gutera amabombe ku bigwa by'Ubwongereza. Ubwongereza bwihagararako. Hitler ahindukira rero imipango yiwe ahindukirira ku bumwe bw'Abasoviete yiyobagiza amasezerano yari yarasinyiraniye na Joseph Stalin w'ubumwe bw'Abasoviete. Ubudagi bwigarurira ibihugu byinshi uko bukeye nuko bwije ku muvuduko udasanzwe: Yugoslavia, Ubugiriki, Hongria, Romania na Bulgaria. Mu 1941 habaye ico bita Operation Barbarossa itariki 22 Ruheshi, aho Abanazi bataye ingabo za URSS. Mu ntumbero yo gushigikira Abasoviete, abishize hamwe biswe aba Alliés baca muri Iran baduga Stalingrad na Moscow kuzibira Abanazi ntibafate umugwa mukuru Moscow w'Uburusiya. Abasirikare b'Abadagi bashika Leningrad bamaze guhitana ubuzima bwa miliyoni z'abantu. Abanazi bahagarara ku birometero bike imbere yuko binjira mu gisagara ca Moscow, ariko ibihe by'ubukanya budasanzwe bihitana benshi muri bo. Mu bahari Pacifique yeho Ubuyapani butera leta zunze ubumwe za Amerika muri Pearl Harbor. Itegwa ry'ibibombe bikozwe n'indege z'Abayapani ryonona igihande kinini cy'izinga. Amerika nuko ibona kwinjira mu ntambara ku ruhande rw'aba Alliés bagwanya Abanazi. 1942 uretse iyicwa ry'abantu benshi, Ubuyapani burungika miliyoni 10 z'Abashinwa mu nkambi aho bakora ibikorwa biruhisha. Nuko Ubuyapani bugerageza kwigarurira uduce twa Pacifique twinshi uhereye mu Bushinwa, Indonesia, Birmania na Thailand. Mu Burayi hoho Abanazi batangura genocide yakorewe Abayahudi bene yicwa bimwe birenza akamere y'abahuzi ibitsina babisangiye, ibimuga, abagerageza kugwanya leta y'Abanazi bose. Mu gutinya ko Ubwongereza bwo kwivumbura, Hitler akora ico yise Mur de l'Atlantique, aho yashize imigwi y'abasirikare ikingira Uburayi yari yaramaze kwigarurira nka bwose be n'Abongereza. Muga abishize hamwe aba Alliés batangura kwisuganya muri Maroc na Algeria. 1944 ubumwe bw'Abasoviete bwegeza inyuma Abanazi gushika ku nkombe z'Ubudagi. Tariki 6 Ruheshi 1944 abayishize hamwe bahurira muri Normandie mu Bufaransa, aho babohora Paris n'igihugu cy'Ubufaransa cose. Mu buseruko ca kimwe no mu burengero ibihugu bibandanya bibohogwa kimwe ku kindi uko bukeye ko bwije. 1945 intsinzi y'abishize hamwe yasa niyegereje, bongera batangaza ivuka ry'umuryango w'ibihugu vya ONU. Tariki ya 30 ukwezi kwa kane 1945 Hitler ariyahura imbere yuko Abasoviete bamusanga i Berlin. Ubudagi buba buratsinzwe burundu. Abanyamerika n'Abasoviete bahindukirira Ubuyapani. Abasoviete basenyura ikirindiro c'abasirikare b'Abayapani cyari mu Bushinwa. Mu gihe Amerika itera ibisasu bibiri kirimbuzi muri Hiroshima na Nagasaki. Tariki 15 ukwezi kwa munani Ubuyapani bubona ko yamanika. Biba iherezo ry'intambara ya kabiri y'isi. Ingaruka z'intambara inyuma y'imyaka 6 yose, aho yahitanye abarenga miliyoni 60 na cane cyane abasivile, ibisagara byinshi byahindutse umuyonga. Ubudagi na Autriche byaragabuwe biba biraja mu minwe y'abatsinze intambara.
ibihangange by'ibihugu i Buraya byari byaraherewe mu by'ubutunzi atacebo ca ruguru bigifise. Leta zunze ubumwe za Amerika na leta zunze ubumwe z'abasoviete navyo nibyo bihangange bibiri byari bisigaye. Naho ONU yaje nk'umuryango ugamije gusasagaza amahoro n'umutekano ku isi yose, ivyo bihangange bibiri ntivyatevye gutana mu mitwe bigerageza kwigarurira isi mu cyo bise guerre de froide. Utuntu n'utundi haheruka gutangazwa inkuru yaciye ivuta abantu yatangajwe n'ikinyamakuru The Guardian c'Abongereza, aho cyamenyesheje ko abagera ku bakozi 6,500 boba baritavye Imana ku kazi ko kubaka ibibuga by'akataraboneka muri Qatar bizokwakira igikombe c'isi 2022 mu bushakashatsi bwakozwe n'ico kinyamakuru. Abenshi muri abo bakozi basigiye ubuzima ku mashantier bamuka nko mu bihugu vya Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Ubuhindi hamwe na Pakistan. Byari byanavuze ko abanyakenya bari baragiye guca ingero muri Qatar nabo nyene boba barimo, ariko leta y'ico gihugu co kimwe na leta ya Philippines zirahakana ibishikirizwa ku bene gihugu bavyo berekeje muri Qatar. Ivyo rero bishobora kugwiza igitigiri cy'abantu bamaze guhasiga ubuzima. Rero bimukira bagera ku 6,500 nibo bamaze kuhasiga ubuzima mu nyubako z'ibibuga bizokwakira inkino z'igikombe c'isi c'umupira w'amaguru mu 2022 kuva mu 2010 aho izo nyubako zatangura kubakwa. Ariko leta y'igihugu ca Qatar irahakana ibivugwa, yoyo ikemeza ko 37 ku miliyoni 2 z'abakozi babimukira ko aribo bahitanywe n'amasanganya abera ku nyubako z'ibibuga. Izindi mfu zoba zaturutse ku ngorane zabo bwite, cause naturelle. Qatar kibandanya kimenyesha ko 20% by'abimukira bava muri ivyo bihugu twavuze hejuru ari byo byagiye mu byo kubaka ivyo bibuga, kandi ko bose bahora baronswa kuvugwa ku buntu, bityo rero imfungo zitegerezwa kugabanuka. Ikinyamakuru SoFoot cyo kimenyesha ko ugereranije abakozi 12 bitaba Imana ku Winga, kikabandanya kimenyesha ko ubushuhe burenze urugero bushobora kumara igihe kinini mu mwaka yoba ariyo ntandaro y'izo mfu, ndetse n'amasanganya ategwa no gukoroka bari ku kazi. Imiryango yabo yarashavuye bidasanzwe, ari naco gituma leta ya Qatar yabeshuje izo nkuru mu ntumbero yo kugabanya induru. Iyo ubuzima bw'umuntu butakaye si biza kuri twebwe na gato, ntako tutakora kugira turinde isanganya ry'urupfu kuri ivyo bibuga biriko birubakwa. Ivyo byamenyeshejwe n'umuvugizi wa leta ya Qatar. Na FIFA nk'uko vyumvikana yaragerageje kuvugira no kuja ku ruhande, kwegamira ku ruhande rw'igihugu ca Qatar, aho imenyesha ko intumbero z'amagara n'umutekano zihambaye kugira bakingira abakozi bubaka. Mbere ngo impanuka zaragabanutse ugereranije n'izindi projet z'inyubako zihambaye zigeze kuba muri kahise. Aho tokwibaza duti ico cyo bari kiguzi cy'umupira w'amaguru, aho inyubako zihitana abantu barenga 6,500 ariko banyene byo bakagerageza kubihishahisha. Turabashimiye mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro, mubandanye mugira subscribe kugira ntihagire ikiganiro na kimwe kizoza kirabacika. Murakoze.